Bakunzi ba CANAAN TV, ni umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Nta kindi ukwiriye muremyi w'ijuru n'isi atari gushimwa no kuninahazwa n'abo waremye, kuko uri Imana yacu, uri umurengezi w'ubugingo bwacu, uri umutabazi wacu, uduhora iruhande uko bukeye n'uko bwije, kuko waravuze kudasinzira kandi udahunyiza ku bwacu. Nico gituma nk'abana b'Imana dukwiye guhora tugushima uko bukeye n'uko bwije. N'ubu Mwami Imana wakira amashimwe yanje, ndagushimira urwo rukundo n'ubwo buntu Mana. Ushimagizwe kandi wubahwe muri byose na hose, n'izina ryawe ryera Yesu Kristo Umwami wanje, nsenze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo abuzuye mpwemu yera bagira amaso abona ibyo abandi batabona. Haleluya. Iyo wuzuye mpwemu yera, ibyo abandi ibyo ubona si ibyo abandi babona. Haleluya. Kuko Imana irakwibira akabanga ikakwereka ibintu bitangaje, wanabibwira n'abantu bagatangara. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Bami, turasoma mu Bami ba kabiri, dusome igice ca gatandatu bere ku murongo w'12 dushikane ku murongo w'17. Umwe mu bantu biwe aramwishura ati, oya ye mwami wanje nyene inganje. Ariko Elisa umuvugishwa wo mu Bisirayeli niwe abarira umwami w'Abisirayeli amajambo avugira ku buriri. Aramubarira ati, nimugende mugenzura aho yobari, ntume abo kumufata. Baramubwira bati, ari i Dotani. Nuko arungikayo amafarasi n'imikogote n'ingabo nyinshi. Bagenda mw'ijoro, bashitse bakikuza ico gisagara hirya no hino. Maze umukozi w'uwo muntu w'Imana abyutse kare mu gatondo, abona ingabo ziri kumwe n'amafarasi n'imikogote bakikuje ico gisagara. Uwo mukozi abarira sebuja ati, biracitse databuja, none tugira dute? Aramwishura ati, ntaco utinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Maze Elisa arasenga ati, Uhoraho, ndakwinginze humura amaso arabe. Nuko Uhoraho ahumura amaso y'uwo musore, araraba abona umusozi wuzuyeko amafarasi n'imikogote by'umuriro bikikije Elisa. Amen. Haleluya. Haleluya. Urumva umwami w'Isamariya, umwami w'Isiriya yagiye gutera igihugu ca Isirayeli. Agiye kugitera, hanyuma bakagira plan aho baca, bakavugana ati duca. Hanyuma Imana ikacibigira ibihishurira Elisa imigambi yabo yose bagira. Imana ikaciyihishurira Elisa. Murumva abantu bubaha Imana, abantu buzuye mpwemu yera, urumva bamenya amabanga ari mu mutima w'Imana. Haleluya. Bamenya imigambi y'Imana, bakamenya n'imigambi y'abansi bacu. Haleluya. Kuko vyose Imana igira iki? Imana vyose irabishura. Imigambi y'umwansi n'imigambi y'Imana, Imana ibihishurira abuzuye mpwemu yera. Haleluya. Hama akaca atuma ku mwami atumva, imigambi bafise niyi, bateguye ko baca ngaha kugutegera, rero wirinde ntuhace. Urumva bagenda bakasanga umwami saho yaciye. Hanyuma aravuga ati, none ninde muri mwebwe? Abaza ingabo ziwe ati, ninde muri mwebwe agenda ari maneko w'Abanyisiraheli? Ninde agenda kubibira ibanga? Ati, ko ntibishoboka, imigambi yose dutegura kubera ko umwami ayimenye. Umwe aramubwira ati, ntuzi ibanga? Ati, hari umuvugishwa w'Imana, ati uyaganira n'Imana. Ati, imigambi yose dutegura Imana irayimwereka, ama nawe akagira iki? Akabibwira umwami. Ati, nico gituma ubona tudashobora kumufata. Ati, rero nivyaba ari ivyo,
ati umuntu wa mbere dukwiye kwikiza ninde n'uwo mukozi w'Imana. Ubundi ati dukuyeho uyu ati umwami tuzomushikira byoroshe, igihugu tuzogishikira byoroshe kuko niwe azi byose, niwe azi amabanga, niwe acavuga rero ngo akoranye ingabo nyinshi, amafarasi n'imikogote, ngo baragenda bazitirira urugo gisagara Elisa yabamo w'Idotani. Hama umukozi avyutse mu gitondo kare ajabona ingabo, ajabona imikogote, abona amafarasi bigwanisha, aravuga ati turapfuye. Ngo arirukanga aramubwira ngo databuja, ati naho uryame turapfuye, ingabo zatugose ntiworaba, ntituronka ingene tubigenza. Elisa aratwenga ati yaba waruzi, ati yaba waruzi ingabo zidukikuje, ati twari zidukikuje, ati zifise amafarashi yaka umuriro, ati ntiwari ukwiye kuvuza induru. Urumva ivyo vyose bavuga, iyo migambi yose bagira, Imana yari yayihishuriye Elisa. Haleluya. Imana yari yamaze kuyishurira Elisa. Elisa byose yarabizi, yarazi ko igisagara cyagoswe, yarazi ko baje kumurondera, yarabizi kuko Imana yari yamaze kubimuganiriza. Haleluya. Acarasenga ati Imana ndakwinginze kora ku maso y'umusore abona ingabo zidukikuje uko zingana, hamashira ubwoba. Buno nyene ngo Imana ikirugura amaso ya Gihazi ngo abone izo ngabo, aravuga ati bwa bundi data budarakomeye, turarinzwe. Rero bantu b'Imana, murumva ko kuzura mwemwera n'ibintu by'agaciro kinini. Murumva kumenya Imana yiyumvira ni iby'igiciro kinini. Haleluya. Ivyo rero ntibihabwa uwo ari we wese, ntibihabwa uwo ari we wese, kuko uravye ukaraba ubuzima bwa Elisa, ukaraba urugendo yafashe kugira ngo ahabwe ingabire, byaramufashe umwanya, byaramufashe kwitandukanya, byaramusabye guheba ivyiwe byose, yiyegurira Imana. Imana nayo iravuga ati ndaronse igikoresho. Igihe cyose tuzogira umwete, igihe cyose tuzokwemera tukavuga ngo Mana turaje imbere yawe, Imana ntizoreka kukwambika, Imana ntizoreka kugusiga, kuko irakeneye abikoresha. Haleluya. Irakeneye abakozi, irakeneye abikoresha. Elisa ngo aramubwira ati yoba arubona. Muze muraba abantu b'Imana by'ukuri, kenshi uyu munsi n'intambara tugira muri buno buzima tuzigira kubera iki? Kubera tuba duhishijwe ibiriko biraba muri monde de ténèbres, mu kirere c'umwiza. Turabihishwa kenshi n'intambara ducamwo, aho kusenga, aho kwegera Imana, ahubwo tukaja kugwana nabo umwasi yitije kugira ngo atubuze gushika mu mugisha wacu. Haleluya. Haleluya. Urabye na Elisa yaciye ababaza, baraje acarabwira ati murondera nde, kuko ngo yaciye asaba Imana ibaterereza iki? Ibaterereza uruhunyi, ntibashobora kumumenya. Ati murondera nde? Turondera Elisa. Umuntu witwa Elisa ati sawa nimuze ndamubereka ahari. Ngo arabashorera bajana hehe? Abajana ibwami. Abajana ibwami. Hama bashikanye ibwami, asaba Imana ati bakore ko gwa ruhunyi rubavako. Baja babona bisanze ibwami. Umwami aravuga ati yo nishavu n'akantu ati tubice bose. Elisa ati ubica gute? Ni wewe wabazanye ngaha, ni wewe wabazanye ngaha. Ati ahubwo teka mubagaburire, hanyuma batahi wabo bose atanumwe avuyemo. Umwami agira iki? Aratekesha ibyo kurya, arabaha ibyo kunywa, bararya,
baranywa hanyuma bagira iki barataha. Urumva ngo n'umwatsi wawe ugira iki umugirire neza, ubugize iki umumutaye amakara ku mutwe. Usomye hepfo urabona ko igihugu ngo cyaciye kiba amahoro. Umwami w'Isirayeli yaramaramaye aravuga ati ati mwashitse imbere y'umwami arabagaburira arabaha icyo kunywa ntiyabice, kandi twe twari tumufitiye umugambi mubi ukubamara. Ataya n'ukuri nta kintu na kimwe atugize. None mwumva uyo muntu yose birakugaruka kugutera. Rero murumva ko kumwe ijambo ry'Imana ridusaba ngo ikibi tucitura iciza. Bituma na Satani yarafise umugambi wo kugira nabi abura inzira yo gucamwo ngo akomeze igikorwa ciwe. Urumva Elisa aravuga ati aba bantu ntimubice, bagirire neza. Mu kubagirira neza bizovyara iki? Bizovyara iciza. Igihugu caciye kiba amahoro, intambara irahagarara. Ariko iyo babica umwami yari kuza akaza kwihora. Mugabo urumva babagiriye neza baritahira, hanyuma igihugu kibiki kibimpore. Rero umuntu w'Imana gukora ineza ni ivy'igiciro kinini, kandi ibyo navyo abantu bakora ibyiza n'abantu bafise umutima w'Imana. Kugira kuneza umuntu yakugiriye nabi nukubuza umutima w'Imana, ukamenya ngo uyu yabaye igikoresho c'umugwanizi, we ntiyari mubi ariko n'umugwanizi ariko aramukoresha kugira ngo adutandukanye. Ibyo bibona nde? Bibona umuntu afise amaso yo mu mpwemu. Haleluya. Turabona intambara ziba hagati y'abantu nuko baba bahishijwe umugambi wa Satani muri ico kintu. Kuko Satani turazi ko atakindi cyamuzanye, yatsanywe kugira nabi gusa, ngo kwica no kwiba no gutikiza. Ariko Kristo we yaje kugira iki? Yaje gutanga ubugingo, yaje gutanga amahoro, yaje gutanga umwumvikano, yaje gutanga umugisha. Haleluya, haleluya. Nukuri jewe iyi passage yaranyigishije cyane. Ubundi kumva abantu baje kukwica bagose igisagara cyawe ndetse nawe bakakurondera ku giti cyawe, ariko ukarenza amaso ibyo ukavuga ati no, reka tubagirire neza. N'umutima w'Imana gusa wokora ibyo. Ariko ubundi umwansi wawe ahuye n'ikibazo uvuga ati yo ntacyo yobona, ariko umuntu w'Imana avuga ati ntibikabe, ahubwo Imana imugirire neza. Mana ndasenze data rugira byose ngo aduhe uwo mutima ukubona kure, kubona uko Imana ibona, kuyumvira uko Imana yiyumvira. Imana yo mwijuru yari bampezagirira. Mana data rugira byose uri mwijuru, simpiza amajambo akwiye kugushimira, kuko iminsi yose mu ijambo ryawe riratwigisha, rikatwereka umutima wawe, twereka urukundo rwawe. Ese icompa twese mwami Imana tugahishurirwa, tukagira umutima w'Imana, tukagira kwiyumvira kwawe, ko ari byo byonyene byotuma tubaho neza, kandi nabo tubana bakagubwa neza, ndetse n'isi muri rusange ikagira amahoro. Mana ndagushimiye kandi ndakunena haje, icubahiro kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.